ruhande mu ntara y'Ibitoki kuri stade Runani kabaye kera derby yo mu ntara ya Gitega nigiye gukinwa nka final ya Coupe du President. Derby irabonetse ku mukino wa nyuma. D'abord navuga nti tugiye kubona match nziza, ni match kubiyemo ibintu bibiri bikomeye. Ubwa mbere kuko bari derby ubwavyo birafise ico bisobanuye ku mupira w'u Burundi, kigira kabiri kuko bari final bisobanuye vyinshi. Uheruka niho twariko turavuga tuti turavye ama equipe yose arimo yarasigaye yari equipe ya Vitaro Football Club, tukaraba equipe ya Musongati, tukaraba equipe ya Flambeau du Centre, tukaraba equipe ya SNT Star yari kirimo. Tuvuga tuti muri iyi nzira turamutse tubonye finale y'abanyagitega cyane cyane ko ari kuri stade Ngoma iwabo, byo barakarusho twabona umupira mwiza. Aya rero na equipe yose yaciye mu nzira navuga ko zitoroshe, especially equipe nka Flambeau du Centre kuva muri 8e de finale yari equipe bigaragara ko ikiraca mu dutego tutoroshe nyuma y'ibibazo twavuga twagiye turagaruka ko ngaha mu Mnyereza Jean Dodi yatanguranye navyo muri equipe ya Flambeau du Centre muri championnat, tukibaza tuti kubera iki ari equipe performinga neza iba nziza mu kibuga, ifise abakinyi beza ariko kuronka umusaruro w'ibikombe ntibikunde kuri equipe nka Flambeau du Centre, tukibaza igishobora kuba kiriko kiraba tukakibura. Ariko uyu munsi bigaragara ko kuva muri cardo final y'iki gikombe citiriwe umukuru w'igihugu bamaze kubona ko bagiye gucakirana na equipe ya Aigle Noir the Fighters. Ni equipe isa niyahinduye ibintu, imyumvire mu mutwe ku bakinyi kumumenyereza bene equipe. Uribuka ko twamye tugaruka ngaha tuvuga ngo ikijanye na prime kiko kiratuma abakinyi bitanga ku rugero rushimishije. Match ya Aigle Noir baja kuyikina bayakirira imuhinga, ari match bigaragara ko Aigle Noir yasa n'ifise amahigwe yo kuza gutsinda umukino, ariko bitewe n'amakosa baye mu mukino twaravuze ko football est Flambeau du Centre bona qualification y'igice cya kabiri gishiri ca nyuma. Twese turavuga tuti bagiye gukina na Bumamuru. Bumamuru nabo bari bakoze inama ivuga ngo turarenganye equipe yitwa Leriere, kuri prime duhora tubaha tugiye kuyigwiza na kabiri, ariko kuri buri match muzohora mutsinda muri Coupe du President. Vyari bivuze iki rero? Vyari bivuze ko Flambeau du Centre igiye guhura n'akazi katoroshe muri match ale no muri match retour. Umunyamupira vyumvise akumva equipe nka Bumamuru nimba umukinya harahabwa prime de match ibihumbi 100 zo harahabwa ibihumbi 200, nimba harahabwa ibihumbi 200 agiye guhabwa ibihumbi 400 kugira ngo bahangane muri Coupe du President bagere kure hashoboka. Twaravyumva uko tukumva ni equipe ishobora kuba ifasha imyanzuro igiye kubafasha kwegukana iki gikombe, ariko icija mu nzira irimo equipe ya Flambeau du Centre ifise ako gashavuko iyi equipe ya Bumamuru yabatsinze kabiri muri finale, yabatsindiye kabiri muri finale ya Coupe du President. Ibi bibanza kuba ingingo ya mbere ikomeza match. Ingingo ya kabiri iciza kuri uyu mumenyereza Gustave, hari hatanguye kuvugwa amajambo ya ntariya ko atacahaye Bumamuru yari equipe ikomeye, ubwo championnat ko yanse ntagiye gushira ingufu zose zifatika muri Coupe du President. Twese tukabira tukavuga tuti birashoboka ko ariyo ngingo ya nyuma isigaye kuri equipe ya Bumamuru na Gustave Niyonkuru. Ariko naho kandi ku rundi ruhande na Jean Dodier kwaruko muri Flambeau du Centre ntaco yarahaye Flambeau du Centre muri championnat. Vyagaragara kuko bateguye kwitwara muri uyu mwaka atariko bitwaye, amahigo asigaye ari kuri equipe ya Flambeau du Centre no kwitwara neza muri Coupe du President. Birumvikana ko nahereye kuri match ya Flambeau du Centre na Bumamuru. Match yabereye muhinga bitsindo bibiri kubusa Flambeau du Centre bitewe na motivation uvuga ko bari bafise bari mu vyatumye baperforminga neza mu kibuga, kongera ko ibihe bitari vyiza kuri equipe ya Bumamuru. Wabigarutse ko ngaho ratubwira ngo bavuye mu ntara ya Kayanza isa sita y'ijoro berekeza mu ntara ya Muhinga. Tentuzi neza ko ari ibibazo bafise canka ari integuro yabo ko bashatse kuza kwitwara,
ariko twarabonye integuro yose uba wagize igaragarira mu minota 90 yo mukino icaviriyemwo Bumamuru igenda gijoro utubazo twahanaha bakinyi mumenyereza tunoto no gutsindwa bitsindo bibiri kubusa kuri stade Umuco mu ntara ya Muyinga. Urugendo navuga ko gwabaye rurero bavana Muyinga basubira mu ntara ya Cibitoke bagiye kwitegura gukina na equipe ya Flambeau du Centre match yo gusubirira. Navuga ko ari na match bakinye neza, match bitwaye neza ariko biba ivy'ubusa bitewe n'ibitsindo vyinshi batsinzwe muri match yo gutangura. Vyagaragara ko ni match tuza kubona match bafata nka final kuri Gustave niyo nkuru n'abahungu biwe bitewe na resultat bari babonye muri match yo gutangura. Baraza barakina bitwara neza babona ibitsindo bibiri kuri kimwe muri match. Ariko wari wabivuze neza abantu nibaza ko bari bagiye batwaye ubwo butumwa mu buryo bufatika. Eko Flambeau du Centre kubandanya ifisa amahirwe menshi. Ati na Bumamuru nayo mahirwe yari yafise ariko mu gihe ishobora gutsinda ibitsindo bitatu kubusa equipe ya Flambeau du Centre. Navyo ukavuga uti ntibiza gushoboka mu buryo bworoshe kuko gutsinda Flambeau du Centre bibiri canke bitatu kubusa biragoye tarakubona mu gitsindo na kimwe. Nivyo vyabaye ku mugoroba wejo Bumamuru baperforminga neza bitwara neza babona ibitsindo bibiri ariko equipe ya Flambeau du Centre igitsindo kimwe barakibona na motivation bari bafise kuri match twamye tubigaruka ko imbere yuko twinjira muri match nyezina hari ku munsi wa gatandatu turavuga tuti iyi equipe gutsinda match ale buri mukinyi yari yemerewe prime y'ibihumbi 500 atariko kuza gutsinda match retour canke kunganya na Bumamuru kuri stade Runani araza guhabwa prime y'umuriyoni. Tuti iyi equipe kuyicika biragoye ariko Bumamuru nabo bimwe tuvuga ngo kamaro k'inama barikamata bagira guca equipe bayitsinda bibiri kuri kimwe ariko bibi by'ubusa. Flambeau du Centre muri iyo nzira kuva muri quart de finale tuyibona muri finale. Igenda ari equipe vy'ukuri ikonvenka yeretse abantu ko iki gikombe rafise ijambo rikomeye. Uciye mu nzira irimo equipe yitwa Grenade Fighters, uciye mu nzira irimo equipe nka Bumamuru, ama equipe yose kuri tableau d'affichage twabona ko ni ama equipe amerita kuba yotwara ico gikombe. Twirengagije utundi tubazo ushobora kuza mu mupira w'amaguru yari ama equipe bigaragara ko muri Coupe du Président yo gitwara kanatsinda ko muri iyi nzira equipe ya Grenoble yari ivuye gutwara igikombe ca champion. Bumamuru nabo bari babaye abagatatu muri champion ikibanza ca kabiri bagitakaje ku munota wa nyuma ariko tukavuga tuti nimba equipe ishobora kuboneka muri batatu ba mbere ni equipe n'imiburi bishobora kugira icikoze gifatika. Raba rero inzira equipe Flambeau du Centre ciye irimo equipe ya Grenoble itwaye igikombe ikinye na equipe ya Bumamuru yabaye gatatu muri champion bisigura ko ikinye na equipe atari yoroshe yerekanye vyinshi muri championnat no muri Coupe du Président yerekana vyinshi kuko urinzugera muri demi finale hari akazi kadasanzwe wakoze kuko ni demi finale tubonyemo imigwi nka za Rukinzo tutabonyemo imigwi nka za Dynamique tutabonyemo imigwi nka za Olympique Star kandi yari ama equipe nayo twabona ko hari icyo ashobora gukora. Equipe yitwa Musongati iciye mu nzira itoroshe ariko nayo igera bigaragara ko ikonvenka ariko yo hari ikintu navuga itaduhaye ca kintu bita umwimerere n'uburyohe bw'umupira w'amaguru nkuko Flambeau du Centre yabikoze irikirakira n'abakomeye. Umva ko ari Musongati nivyo ikuyemwo equipe ya Vitalo ariko ntitwibagire ko intsinzi ibitsindo bibiri kuri kimwe kuri stade Gatwara mu ntara ya Kayanza wavuye hari yuvuga uti ntaco nivyo equipe iragiye ariko abahungu nka Bakesi Jordan ibaciye mu myanya y'intoke ati hari gato kuri Vitalo bigakunda. Iyo yari Musongati ibonye ikibanza ca kabiri muri championnat ariko irindiriye journée ya nyuma kandi yari equipe twatanguranye championnat bigaragara ko ari ifise vyinshi vyo kuzokora muri championnat y'uyu mwaka. Nanse kubesha sinigeze mbona Musongati nka equipe izogwana n'ubuzima muri iyi championnat y'uyu mwaka. Sinigeze mbona hari equipe ishobora kurabana mu maso na equipe ya Musongati muri course yo gushaka igikombe ca championnat c'uyu mwaka. Nararaba nkavuga ngo equipe ifise Darcy Nshimirimana equipe igize amahirwe yo kubona umukinyi nka Tambwe Gloire Ngongo
ekipe yari ifise Manirakoze Digidigi yabaye revelation de l'année. Ekipe yari ifise vyose bikenewe kugira ngo ekipe itware igikombe ca champion. Wumve vyose bikenewe kugira ngo ekipe itware igikombe ca champion. Ekipe ifise umumenyereza nkaho Mare ntakagera. Itangura championa neza. Inkino zibiri zitatu zine imeze neza, ariko hagati muri championa iza gutakaza bwa bushobozi bwayo, ariko buza kugaruka champion iri kirahera. Nivyo vyatweretse ko ico twari twarabonye muri Musongati ntitwigeze tuyihendako. Uko yatanguye season uko isozereye season, vyatweretse ko ari Musongati yiza kugira consistency, yari gushobora gukora ibirenze. Ikinya na Vitalo match ale kuri stade Gatwaro bitsindo 2-1 byari itsinda vya Darsine n'abantihenze double abandanya yitwara neza mu kubafasha kubona umwanya wa kabiri muri championnat muri Coupe du Président abafashije gushika muri final. Twari dusigaye turindiriye ngo ko Vitalo yatweretse ko ishobora gukorera akazi katoroshe ku kibuga ca adversaire hanze yasohotse. Iraza kwitwara gute kuri stade Ngoma mu gihe Musongati bari muhira? Tukavuga ngo Musongati bajanye impamba y'igitsindo kimwe barusha ekipe ya Vitalo. Birashoboka ko iki gitsindo Vitalo ishobora kucishura match igasubira ibubisi, tukaza kurindira ikiri buze kuva mu minota ya nyuma y'umukino, bitewe nuko iminota ya mbere y'urukino ekipe yitwa Vitalo ya Rukinyi. Vitalo kubw'amahigwe baje imbere barabona igitsindo. Match yari baye mbisi isubira bubisi. Turavuga tuti yamara Musongati kuye kwitonda naho iri muhira. Paris arahinduye ibiharuro byose vya Omar 2-2 aggregate. Nabonye uyu mumama fana ekipe ya Vitalo cyane. Igice cya mbere kimaze guhera avuze ngo tugiye kuruka dufise igitsindo kimwe, turaza kubona ikindi mu gice cya kabiri, hanyuma twimanukire mu gisagara cya Bujumbura. Sana cyamutereka ko kuri YouTube bacamubona Tantine Shanka hacamuzana kabisa neza cyane. Ati tumanutse twejeje igice cya mbere tumeze neza, ubu match ni 50-50, mu gice cya kabiri turaje tumanuke ekipe tuyikubitanye make twimanukira mu gisagara cya Bujumbura. Ariko match biragaragara ko itabahiriye. Omar ntakagera nk'umuntu yarari muhira, kandi yarazi ko afite ide n'abakunzi ba ekipe ya Musongati yo kwitwara neza ivyo atabahaye muri championnat bibaye muri Coupe du Président. Abasongati bari banyotewe kubona ekipe yabo yitwara neza imbere ya ekipe ikomeye izina rinini nka Vitalo. Ekipe barayitsinda bashika kuri final mu rugendo navuga ko Rutari Rworoshe. Biza gutuma tugaruka kuraba ko tubonye ekipe ya Musongati nziza muri demi final ikina na ekipe nka Vitalo. Iza kuba ari Musongati nyabaki mu mukino wa nyuma. Vyose tukabiraba twerageje kubihuza na parcours bakoze muri championnat, parcours bakoze muri Coupe du Président gushika ku mukino wa nyuma. Inzira baciyemwo nasanga ari Musongati iri buze kugogwa n'ikintu kimwe. Nimba ifise abakinyi bo guha match nziza ku munsi wa gatatu, ariko bakaguha match itandukanye niyo baguhaye dimanche, iyo ekipe kuyizera 100% biragoye. Nimba ari ekipe Musongati twama twirindiriye tuvuga ngo kuko ni ekipe muri iyi minsi yamaze kubitumenyereza, atari Darsininde ni Tambwe Gloire, ni Chris Nedibishaza, ninde za kuza gufata icemezo cibiri buze kuva muri match. Ni Omar ntakagero ninde. Aya ma ekipe jameze ukunda kuyatinya abahizi, avuga ngo turi Musongati turazi neza ko umukino wacu wubakiye kuri Darcy. Turaza gukora Tambwe Gloire ngo Chris Nedibishaza niho nkunda kubona ahubakiye umukino wabo, bafise mediane meze neza imwe abakinyi bakomeye bazi kubafasha kuyobora umukino.
mu gihe biri buze kubakundira turabona positivement equipe ya Musongati resultat yabo, ariko mu gihe biri buze kubanyira turaza kubona equipe nka Flambeau du Centre mu equipe nka Musongati mu buryo buri buze kugorana kubona formule y'umukino baza gukina. Muri make ishusho ya Musongati ni ishusho igiye irahindagurika uyu mwaka, ni ishusho igiye irahindagurika muri Coupe du President, muri iyi nzira iberekeza kuri Stade Ngoma kuri match ya nyuma ya Coupe du President. Autorukiraho nari mu ntara Kayanza urabizi yego kuri match ari Vitaro Football Club yego mu minota 40 ya match n'itanu equipe iri muri finale ya Coupe du President yari yagezeyo ufasha amaokazi yahushije ugashaka igitsindo ari maze kwinjiza muri 45 minutes ku bantu baravyiruriye rukino nta numwe ngo ikipe yo mana kagero umubasi iri buze gushiramo effort kugira ngo ibintu bigende neza. Yego byagaragara yuko byabaye tayari byarangiye. Vitaro yagiye kuri match yanyu, ariko ari abantu babiri canke batatu bo muri Musongati bampamagaye ariko je ntaguma hamwe ngoma nirukanga nzunguruka ndahamagagwa n'umukinyi umwe wa Musongati. Yego angati bahizi point koko ariko avuga ibintu janye n'ubuhagarikiza. yego point tuburungu donc ijambo yavuze nda discipline. yego reka mvuge ibikurikira ati igitega muhira igitega Vitaro naho boza umukinyi umwe ari n'igipande umwe n'inusu ntibazotuvanaho. umva iyo confidence yonyene d'abord tugenda ku munyezamu atari karakina yitwa Majwega yarari hanze igipolisi nico cyamuturishije yagomba kwinjira mu kibuga kubwishavu n'ivyo ari karabona wewe atahuriza ko n'umuhagarikizi canke atahuriza ko n'abandi Basongati ndetse n'abandi ba Vitaro wiyabona umengo batwawe kuri stade Gatwaro gukandwa canke kubo. yego atwara ngo mwebwe muri yumvira yuko muji Gitega muzoroherwa mwese banzi Gitega hazobera ibiki buri wese yari ukuri namishwano yabaye mugahara baye guterana amajambo bikomeye ukabona yuko Igitega hazoba ikintu kidasanzwe. Muga muntu yoshimira ino migwi ibiri ni migwi itweretse ikintu bita umupira uryoshe nyamara izi match harabamo ku betting biraba kuko ziraca kuri FIFA biracamo neza cyane. mugabo ni jya mbere ndavye inkino nkavuga ngo hano biri mukuri hano nta beti ubu bimerita nyine aragenda ideme final ntavyo ku betting kuko abarongozi bose bari bapanitse abakinyi bose bari bapanitse abamenyereza bari bapanitse haba ku ruhande rwa Vitaro baragira gute kuvuga ngo nitugera muri final tuzopambana na equipe tuzohahurira yose. yego ariko Musongati bari motive mon frère. dutangura kugurura ubugamo udufata mbeba nubwo twebwe tudufatira amakuru. yego muri vestiaire imbere yuko abakinyi baja mu kibuga umwana ntakagira ati mwumvirize ati twatsinze 2-1 atariko ntabwo birarangira
ati inkota ya Vitaro nuko bashobora kudutsinda, ati tugiye gukora ibintu bibiri, icya mbere no gutsinda, icya kabiri no kuzigama intsinzi. ati twebwe n'abakinnyi tubwirizwa gupambana bakadutsinze. Ico kintu yego, tubwirizwa gupambana mpaka dutsinze. Ubu niyo mani nagagera turi muri vestiaire. Yego, noneho uburongozi n'izi match zibiri za Vitaro bwari bwakoresheje ijambo special. Kuri iriya match ya mbere hakoze imigwi ibiri, umugwi w'abakunzi ba VIP, donc w'abakunzi bari VVIP ba Musongati, yego, n'umugwi w'aba super fan b'ikipe. Hari igice kimwe cemewe n'aba super fan aba bari nga mu gihugu cy'u Burundi babandi baherekeza ekipe ku bibuga, hakaba n'ikindi gice cemewe n'ababandi bari kuri niveau iri expensive, iri ku rwego b'abakunzi ba Musongati, usanga afise akazi muri leta, usanga afise akazi hanze y'igihugu, usanga baruwa ngo twe turemeye amafaranga ya naye yego, kugira ngo bigende neza. Wumve ngo rero iyi club bagenda gukina ya prime itaraboneka mugabo isa n'ihari iri mu mifuko y'abantu yateguwe, bakuyemwo Musongati ya prime iri special nkubu ni barayironka, ariko barabwiwe ijambo rivuga ngo tubemereye prime iri special. Ku rukino rwa mbere barayihabwa, barabona ko batayagiwe amasigara cicaro. Noneho kuri match ya kabiri babwiwe ngo twebwe nk'uburongozi tubemereye aga prime kari special mu dukorera ici imitima yacu yifuza. Je narabivuze ndabisubiramo, Musongati Football Club iyo igomba gutwara igikombe c'uno mwaka nta ekipe nimwe ari kwikoreramo. iri ekipe ikomeye pe, ifise vyose vyuzuye kugira ngo ibe ekipe champion hani wacu, vyuzuye bitagabanije, ifise abakinyi beza, ifise umumenyereza mwiza. Iyo ivuga ngo twebwe buri rukino rwose turarukina nka final, uwo tuzohura wese tuzomwumvisha ikirato hasi hejuru. Abakinya tanwa bavuga ngo tugiye gukina football muri Primus League, football total. Yego, Musongati byari bigoye ko hari ama ekipe yikorera ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Mugabo ye ekipe nababwira nyine ko izama igihugu gutwara Primus League yabaye ya kabiri, muri Primus League, inageze ku rukino rwa final rwa Coupe du Président. Eske umwaka utangura nari mviserezo cyangwa sinari mviserezo? wari umeze neza cyane. Erega jeho kuri prediction ekipe ya Musongati ina predictinze ko izotwara igikombe cya champion. Nawe izotwara igikombe cya champion. Mugabo still bonye ikibanza cya kabiri, ariko kwihanagura amarira kwayo nuko nta bageze uyu munsi baraza kwitwara gute, baraza kubigenza gute. Ibi byose ni byo umuntu araba akavuga ati iyi ekipe byanse bikunze hari ikintu ishobora gukora, hari ikintu gishobora gukoreka umwanya wari wose. Kugera rero aho bageze uno munsi, nibaze ko Musongati babikoreye ni na ekipe twavuze ihabwa amahirwe imbere ya Vitaro. Bujya gukuramwo Vitaro Football Club wari umunzane ukomeye cyane, uremereye. Aho ni ku ruhande rwa Musongati. Tugerageje kuvuga kuri Vitaro nabivuze niyo ekipe itunze cyane mu gihugu cy'u Burundi, kuri niyo ekipe Kenya. Nk'uyu munsi iyo nimbona Kesi Jordan agerekwa ko miliyoni 3 hamwe yotsinda ibitsindo 3,
ukabwira kese uti igitsindo n'umuriyoni kuri wewe yego ibara ryari kugwa hanyuma nanabonye hari n'ikintu kiri muri Vitaro Football Club ku rwego rw'abakinyi nukuri aho usanga aho bigeze Paris atokwiteranya ku mukinyi kanaka yego ugasanga Didier agomba gukina ikibuga cyose agomba gutera imipira y'imiterekano agomba gupenetra Kesi Jordan agomba gucenga ikibuga cyose ukabona yuko harimo abakinyi bake bari macuwa bafata responsibility Vitaro bujyabuze ico kintu yego iyo aba ino Vitaro irimo Nahimana Shassir iyo aba ino Vitaro yarimo nk'akaze Gilbert Demunga muri defense iyo aba ino Vitaro imbere irimo mukinyi nka Idi Muselem yego akona karoro gato nguhaye canka hagati mu kibuga ikabifise urasenga Dani Cedric Kagabo nyamara ku rukino rwa final yari ifise amahirwe menshi yo kuhagira ariko ifise Yakubu aracafise imyaka 20 niwe rufunguruzo rwa defense ya Vitaro Football Club ukaraba ku ruhande ikiratakisha nimbona Kesi Jordan munsi y'imyaka 25 ukaraba baba Martin Nziza Junior baracari bato ba Musore Prince ni sezo ya gatanu muri Primus League kuko 2020 yarari muri Musongati yego nawe ukabona yuko abuze babakinyi bari macuwa bafata izo responsibility aho rero sikosa rya Vitaro Football Club nukuri umuvitaro wese ahari ashimire equipe yiwe batanze vyose deja kubiri muri big 4 kubiri muri top 4 kubiri muri zine za mbere muno mwaka hari n'udufaranga bagiye kuronka ico ni kintu cambe hari udufaranga bagiye kuronka apari utwo bakoresheje hari udufaranga bagiye kuronka Prise yo barose muri CAF Champions League Prise na experience bahakuye ugaca wongera ko rero nuko ibari ya club basi ifise bamumenyereza aharugwa muri beza nga mu gihugu cy'u Burundi yitwa Paris abakinyi Vitaro Football Club irangije sezo ifise n'abakinyi bari muri second class uko no kuri yego paraporo ya Musongati mu bango Trésor captain aba bamangu Pepe bakiniye za Vitaro of experience ikomeye baciye za Bumamuru of experience ikomeye aho kongera ko batambwe Guruwane Ngongo igihe bamaze muri Mediane ya Musongati ukaraba tayi ya Rutingabo Jean Bolis ukaraba umunyezamu wabo yitwa Daniel Please Madrega bamwe mu bakinyi beza cyane Please Omar Nakagero afise inyota anyotewe cyane kurusha Paris Omar afise inyota nyinshi cyane zari ekipe rero z'abafana Vitaro abafana bari passionné na ekipe yabo na Musongati abafana bari passionné na ekipe yabo mugabo hagaragara utuntu tw'utu avantage dutandukanye buriya Vitaro kuba atarukino na rumwe irikirekinira kuri Stade Intwari ariko akaba ari ya club n'ubundi yamiza muri Big 4 noneho ikanaza wanashima muri Coupe du Président ikagira demi finale ikananyagaza ikagenda ikanadodora wanashima muri Primus League nko mu myaka 3 usanga barayitwaye iyi club ni abanyamupira bateye ubwoba niyo club nyine nga mu gisagara ca Bujumbura itakicambara pocket niyo club nyine nga mu gisagara ca Bujumbura yimosha ikabegwa ihuye n'umukobwa yitwa Flambeau Decent kamubwira ati ngo hano ikabwira Musongati ngo tuganire ngo tuyaye ikabwira Egre Noir ati ngo tuganire ikayitesha umutwe ubundi etere star yoja kuresha Egre Noir bikabije nayo vuga ati wewe nuganire iki nawe reka deira yoja kuresha Fram reka vyihorereka ati ntaba ko ntawe dukeneye Masipiri yoja kuresha Musongati ntaba ko ntawe dukeneye bibujumbura ati abasore bibujumbura batagacira mu mupira w'amaguru Masipiri kandi iki kintu racumba uyu munsi
umukobwa witwa Flambeau de Centre yo kwemera kaza kurongorwa kwa Vitaro Yas umusore witwa Olympique Star bati muhinga taya Bujumbura kanigiri Bujumbura mwa Vitaro uyu munsi inkumi yitwa Musongati yo kwanga message ngozi ibateka nyigire kwa Vitaro kiki naco tugigaruke ko tukiraba kivuze ngo iyi club yitwa Vitaro ugerageje kuraba irikiragwana ikagera demi final n'imigatora Primus League kamiri muri Big 4 ni kintu ciza cyane kuri bo bashimira abakinyi rero binakunze bana bakinyi bafise babagumane nubwo batobagumana bose ariko ni club nziza isabwa bikisabwa kongerwa bike kugira ngo ishobore gutera imbere umwakuze si tuko umwaka uheze yari yasohoye abatari bake kubwanje rero club yitwa Musongati yabimerita nubwo Vitaro bari bagwanye rugabo bikarangira batayi hasi ni equipe itari yoroshe kuko tukibona n'ama equipe agiye gufatana twavuga tuti tuzona match nziza uko byogenda kose na ma equipe yose yifuza iki gikombe na ma equipe yose afise vyinshi byo gutanga ku bakunzi bayo bitewe nuko bari baziteze ko bintu vyinshi equipe ya Vitaro uyu mwaka ari defending champion muri champion ntibikunze ariko n'imiburi biremeye ko babonye top 4 ideni bafitiye abafana muri uyu mwaka nta kundi bari kugishura kwari kugerageza kuraba ko bashika muri final ntibikunze ariko ntaco batatanze Vitaro ntaco itatanze Musongati geze atari uko ari equipe bavuga ngo birayigwiriye canke iratomboje ni equipe nziza afite abakinyi beza afite umumenyereza mwiza afite abantu bavyumva ko iri higanwa barikeneye haba kuri twara haba no kurikina nimiburi basiyo kubdora confederation bakayibona kuko twamye tubivuga tuti uyu munsi equipe ya Musongati iramutse yisanze ifise amahirwe yo kina kubdora confederation nimwe mu ma equipe yogerageza guhagarara neza bitewe na effective bafise uyu munsi bagerageje kuguma nabo bakongera mu element nke zishoboka nimwe mu ma equipe yohagarara neza gusumba uko ayandi ma equipe yoshobora kuja guhagarara bitewe na effective bafise rero felicitation kuri equipe ya Musongati bageze babimerita no kurindira genekerezo rya 2024 rizoba rituzaniye iki muri rusange PJ Kaskefe ni nzikwe kwa nuka kure ushinzwe ubugizi kasari kamwe